urakoze ushobora kutubwira bimwe mu ntambamyi wahora ugitangura kuri Rap? jewe intambamyi yanje ya mbere nuko yari jewe nyene. Intambamyi ya mbere nibaza ko yari jewe nyene ko sinigeze ndabifata hose ngo mbone ngo ni ibintu nokora nyene nka bishamwe inguvu n'umutima wanje wose narabikunda cane. Mugabo nanje nari nsanzwe nyene mfise izo code za societe yadushizemo zuko foko niga foko mpeza amashuri foko bizoza bikurikira kujya ndisanzwe bikora nyene namwe mfise muri jewe mfise d'abord nubwo eske abantu bazombona gute eske ibi bintu bazobibona gute mugabo nanje nkamvuga ati nivyo eske bizompa ubuzima eske bizonshikana hehe mugabo kubera kubikunda narabikora nyene mu cumba ninyegeje nkandika ama texte yiwanje nka recordingira kuri telefone nkayabajama mugo ugasanga nyene n'ubundi de toute façon biri mu buzima bw'iwanje urumva biri muri quotidien yiwanje byararondeye inzira yavyo nyene. Abavyeyi bawe batawe kuvyumva ukura biririmba babifata abavyeyi novuga abavyeyi deja ntabagihari urumva hama bagiye muri 2018 ico gihe muri 2018 sinari bwatange kubishira hanze sinari bwatange kubishira hanze donc ico gihe byari ndiko nkorera mu cumba biza abagenzi banje abantu twiganye bari babiza abantu twiganye baki bari babiza ubwa nta muntu umuvyeyi n'umwe yarabiza ubwa après nibaza yuko après maze gutangura ico gihe nyene cha 2000 no muri za 2019 gutyo 2019 nibaza yuko umutante n'abaye ko ngani nk'umuvyeyi wanje yari yatanga kubimenya hari utuntu twamaze utuvideo audio twamaze ono abagenzi nyene kuturungika gasubira bisanga byamushikiri akavuga ibintu bikora gute nyene wowe nyene yakabibona nyene agatangara tu ubumva ico gihe ntabwo nari umuririmbyi donc ntaco byari bitwaye nta bantu bari babizi tu nibaza ko byatanguye kumenyekana ari competition natwaye muri 2021 yo kuri IG yitwa Nella Wiga Talent y'umuntu yitwa Nella Net. Iyo competition niyo yatumye abantu benshi babimenya mugabo umva babimenye ntsindiye competition c'était pas la même chose nkuko notangura kubonye abantu bacha babiha agaciro bukebuke donc abantu muri famille bavuga yatsindiye competition hamumva bacha nabimenya batari n'abanabizi bose kandi avuga none aco ngifise cyo kugira ariko bavyakiriye neza ico gihe bavyakiriye neza ubwa après nje ntangura kuririmba tusinzi rero umuntu bavyakiriye. Okay, turaza kubigarukako reka tuze nakumenye kubera watwaye Yangabire ubu ndakumenye tubwire urugendo rwa Yangabire rwagenze gute wiyumvire gute kuja kwiyandikisha? Bon d'abord nari nagiye muri Yangabire yana passé mais sinashobora gushika muri finale so Yangabire niyo ndayibonye bon navuga bon ibintu by'ama competition foko ngira concentration ku muziki wanje mugabo hari umugenzi carambwira ati bana burya wora bukajamwo nyine nkabera nk'udashaka nyine no kubijamwo muganda avuga bo reka mfe kugenda ngerageza nta kundi de toute les façons yaga ni platform ikomeye nano shika no muri demi finale canke nkagirane sinshobora kura opportunité kanaka abantu bambona bamenya kubera nagiye muri Yangabire naho ntitsinda etu niyo motivation nari mfise ndagenda ngire competition niyo ntatsinda abantu uzomenyana abantu uzohura donc ni navuga ati de toute façon no bitsinda nibizose gukora nsanze so nje ndiyandikisha banje ndabona ko video yabanje baye presélectionné ngiye muri demi finale then tugiye muri demi finale nyene cyuno ko navyibaza niko nabisanze batugirira boot camp turimo n'abandi ba jeune artiste baririmba batamba donc wari yumva gute wari ufise self confidence ko yo nari jewe no kubwira yuko ivyo kuyitwara nkishika muri boot camp si je nari ndyohewe tu kubera urumva hari ukuntu aba artiste tubaye muri societe Jean itadutahura cyane so yugire mu bantu baba artiste nkawe like wumva nyene uri muri milieu yiwawe donc nari ndyohewe first of all nari ndyohewe barabaza asikize ko nibaza ko baza kushika muri boot camp ufise uvuga ati donc ndimo donc nzoja muri competition ndashaka
demi finale kuyirengana umva uhabona basi cyo kimwe n'umuntu atabaye preselection umugabo nyene still like nari muri mood nyene iryoshe then muri demi finale ngeze muri demi finale like tugenda muri demi finale nari bien nateguye ibintu byanje ndaririmba avuga okay muganda nafise ubwoba navuga ati hano hari abantu bafise amatara arenze warabona ko hari abantu bakuririmba oya urumva biba bigoye kubera haba ari umuririmbyi kandi ukumva ko aririmba neza sana akaba n'undi umva ko aririmba neza sana umva ubona amanyene hariho ama difference bwabo hariho ama difference ndimo ndavuga difference y'amatara kuko ari nk'umuntu ubona ko afise ijwi riri unique urumva ijwi riteje ko kiryumva riri unique wamaze kuryoherwa hano n'undi aba afise technique zo kugira ama feelings zo kuduga urumva ukabona ko ari ama difference y'ama technique y'iki donc umva kuri jury ubona ati bizobagora carrément kuko mwazo kumviriza umuntu yumva ati iri jury riri amugiye mviriza araduze cyane ugiye mviriza gize ibi warabona yuko kamwe hari abana bari mu bafise amatara amagenda mu rappeur urumva hari mu wundi mu rappeur w'umukobwa mugabo umva byari bigoye kubona ati ndabarusha umva kurapa ntibarapa byari bigoye byo guselektiona mwese baba selektiona hano twese umva twari muri kategori imwe n'ubutamba n'ugira rap n'uririmba bose baba bari hamwe babivariwa hamwe umva bigoye kuvuga ngo urumva ngo ndabona ko kabona umuntu atamba akavuga ati ibintu atamba ko birenze urumva so muri demi finale renza mbona nyene kweri ndimwe muri aba finalist with ndavuga biratesa cette fois rero ngenda bitanga kwifata hose rero sasa ndavuga this time rero birashoboka ko noja muri batatu batsinda hama mugabo après bariko baranregistra video yanje bashize kuri Facebook y'abantu bagiye muri finale genre ma performance yacu muri demi finale rero yarimo amaerreur mu kuntu bayigize bayeditinze so aje ndayumviriza ndavuga ati ibintu nagize nibiki ninjewe muganga nkavuga wapi jewe kwe maze imyaka myinshi muri ibi bintu ndumva ko atakonse yego muganga muri commentaire abantu bari babibonye bariko baravuga uyu muntu yashyize muri finale gute uyu muntu yashyize muri finale ibintu bimeze gute ndavuga ati abantu kweri nimba bazoza muri finale kuko babona yuko no nayo baba barabitubwiye muri hagati byagenze ukunye umva se twebwe natwe twakoze video twihuta fare ko tuzisohora kare sorry sana ngumva nanjye navuga ati abantu nimba bazoza muri finale kuko babona kujya babonye muri iryo video atari ujyanye ko yabimerita gushika muri finale nyuma so ndapanga pa finale yanje ndapanga nzobigenza byose tu hanyuma rero ndagenda guperforming mwe musigaye muri batatu wit mushi nayo mwagiye muri wit batoramo batatu wa mbere wa kabiri wa gatatu cyangwa nyene yanje ndumva nyene yuko ntegeza kugenda nyene kugira maybe no muntu yabonye iyo video maybe abo bantu bariko baravuga yuko agenda ubwanje ngiye kubemeza umve ko atari jewe ngiye kubemeza en tout cas nibo bari haje bazobavuga bati wa undi wa mpetweri yaramerita kuja mu finale kwinja ndabemetse hama ujya munsi rero bavuga ati bahamagaye batatu ba mbere wiyumva gute bon jewe ikintu cya mbere cyari candyoheye nuko naragiye kuri stage d'abord yari rya mbere ngiye kuri stage nibaza yuko ingana kujya hama ndi annonce genre ndamaze kujya maybe bimwe bakubwira gute waje bimwe haba rero nka stage y'abandi bantu bakavuga nundi hagira umuntu aduga tukiri akantu gashuduga donc nta pressure ni mu bufise nta muntu babakuzi nta kintu bagiye ndamaze nibaza hari igihe kuduga kuri stage kitega from mugabo still nico gihe ndiko ndatera freestyle abantu bariko barakoma induru genre narumva yuko like hari abantu bagomba mugabo nari ngaho ntabwo nari muri competition then numva ibyo munsi yari bari bako baravuga haraje umuntu yitwa Naka araje kubereka ibintu donc abantu bari turakurindira ibintu biro twereke kandi ni competition iba ihanze abantu benshi baba ihanze amaso Burundi bwose buba buhanze amaso uwo muntu agomba en plus urumva na ruwanyuma rero a performing office avantage ka office na inconvénient donc hari abandi batesheje
utegerezwa kurenza abo batesheje kuko ugize ibintu biri munsi y'abantu bari imbere yawe uvyishe mugani nkuko nawe biryoheje donc nyine wanyuma biryoheje bama biteze ko agomora ikintu nyine so jewe ngiye navuga ati ngiye kuryoherwa ngiye kuri stage kenshi tuba nk'izo stage reka ngende ndyoherwe ndabahe show ndabemeze ntafise confidence irenze nta muntu yari yaguteguye cyangwa wari witeguye no nari niteguye bikwiye kandi urumva nari mvuga nti nahise nyine izo objective mvuga ati ngiye kubemeza ngiye kuryoherwa ngiye like fuck you naho ntotsinda basaba ntsinda imitima y'abantu bazoba bari ngaho nca ndagenda nifise iyo confidence ndagira performance yanje ndabona ko abantu bayakiriye neza sana so ndabona yuko like nyene stage nyene narumva yuko stage nyene ni ikintu naremewe nyene tu umva nyene ayo maduti yose nari mfise muri jewe avant ko nkora umuziki maybe ndiko ndaforsa etu yari karamvamwo nyene mvuga ati that's for me nyene tu yari wewe nyene ibintu vy'amastage byo kuririmba nyene like ni talent wanje nyene ndi sûr ubu ndaronse validation ikwiye navuye kuri stage ndyohewe n'abantu nyinshi nja kuramutsa abagenzi bari baje ngaho kunshigikira etu hari ndyohewe bima ndi bien nta bwoba ntaki oya nanje ndaguha hayi felicitation vraiment akoze igikorwa ciza igikorwa gikomeye kubera yaga irinze yorganiza ikintu nka kirya vraiment iba yabishizemwo ivyiyumviro byinshi iba ibona kazoza k'umwana igiye gufasha kandi abarundi bose baba bahaze amaso umuntu agira atanga ikintu nibaza ko benshi bakuzi benshi barakuzi barazi ko ufise potentiel muri wewe ikintu cyiza cyane rero ufise indirimbo zingahe yose indirimbo zine indirimbo zine ziwanje n'izindi ndakoranye n'abandi mvuga ko ndategura EP rero byaranahuriranye yumva donc izoza gusohoka maybe mfise iyindi audience maybe mfise iyindi highlight iyindi projecteur azoko bizogenda ndafise clip video imwe mugabo itsinde n'ama audio mugabo ndafise n'iyindi clip video ndi mu gusohora vuba rero urabona ubu maze kumenyekana amaprix amatrofe warayaronse bon rero ni igiki ugiye kwerekana mu Burundi ugiye kwerekana difference ugiye kumakinga difference niyo shusho ugiye kuzana kure cya gifungu cyari mu bantu cya rap n'abantu batubaha n'abantu sinzi badafise mu mutwe the same mind ni igihe ugiye gukora nawe wese great yavuze yuko urumva deja iyo ntambara tuyifise kuva kera n'abandi barapere bagenzi banje ko dushaka Jean d'abord gusubiza iteka hip hop yari ifise mu Burundi ko isa n'iyasubiye inyuma cyane kandi niyo ubu hagezweho ibintu vya trend like abantu bakunda ibintu bigezweho abantu bakunda ibintu vyo mu muyaga tu alors que rap cyane ni art novuga iri engage kenshi usanga ifise message iriko iratanga usanga ifise ibintu ishaka kubwira abantu muri societe yetu mugabo abantu ntibayiha ugutwi kubera maybe ibintu by'ubunye bavuga bati iki kintu abantu bashaka kucumviza abantu bishaka kumviriza ikintu kubita kabisa amabitambira so turimo iyo ntambara yo kuvuga ati reka tugarukane rap abantu batamwe d'abord kusubira kuyumviriza then duhindura iyo image je nk'ubunye ndi umuntu yaheje na university et pourtant ndi rappeur donc ndakeneye yuko iyo image ihinduka mu bantu babone yuko urashobora kuba umurapeur utari umuvoyi urashobora kuba umurapeur kandi ukaba ufise message utanga ujya totanze donc kandi urumva ko ari art tegerezwa ko considérer nk'izindi art kandi iri moderne déjà iri moderne urumva faut que mais ego akaranga ka mu Burundi karahari imico n'akaranga irahari mugi imico n'akaranga nta hantu hamwe yimirira umuntu ikumira umuntu imico n'akaranga ifise ukuntu yubatse mugabo hari amalimiti ishira
mugabo hariho nayo idashiraho kuko mu mico n'akaranga peut-être hariho kubaha hari imico n'akaranga usanga ari ibintu bitari byinshi cyane ubwo usanga ari ibintu biri mu ma valeur d'abord umuntu nk'umurundi abafise hariho kubaha ingeso umuntu avuga iki ivyo byose uravyishira muri rap yawe donc nturi umuraperi kugira ugende uvutukane cyangwa ugende ugire no sura pasuko bashobora kurapa ukagenda ukabwira umuntu ati bari kwigenza uko bicishije muri iyo rap hama en plus de cela ni kugira ngo n'abandi bana ko jewe nanje mu myaka iheze nari umuntu ari mu cumba yiyugaranye atabona yuko ibintu vyo kurapa byo mushikanye ahantu hamwe na hamwe donc n'uwari wese bashikararaba ariko no munsi nawe nyene ntabwo azotsindira competition ngo ni kubera ngo ari mu cumba ntabwo azohurana naka canke abantu bazomumenye ngo ni kubera ari mu cumba oya wara amauti menshi ya rezo sociaux yiki ntibikenewe yuko urinda kuja no muri studio ngo usatanga amahera ngo usore indirimbo bama ngo wizane ku radio yetu wapi ubu tugeze muri epoque nziza ubu unyu urashobora just gufata beat ukashira ngaho ugashyira telefone yawe ngaho ukifilma ugashira kuri rezo sociaux boom ukazobona ubwo nyene abantu batanga kurondera so nibaza yuko ntihagire umuntu atinya just kuyerekana ko uri kunyegeza kiri muri wewe ni wowe nyene uriko uriyica ko abantu bazomenya ico washaka abantu bazomenya icari muri wewe hama ntuzonaryoherwa donc do it for yourself kugira wewe just uryoherwa hama iyo tara riri muri wewe urikureyo murikira abandi rijari jabo shavuze ibintu byiza Dagota akatumira abajene bose akatumira abajene bose mufise amatara muhaguruke muyakoreshe mukoresha ingabire zanyu urumva ni buke buke ntumenya ejo uko babimeze ntubimenya bashaka kubatishiriza kaka bitakugoye freestyle freestyle gatoya amaze tubandanya turaja ku musozo w'ikiganiro cacu mbega ngende no muke ngo abandi badokoke ko ndambiwe kubona bato bamfira mu ntoke mbega ibyiza birihe babizane ndabirihe kwicaha cicaye kwisi kandi kimaze igihe mbega ukuri kuracaca muziko nigushe mbega iwanyu buracaca kwabanje barushe mbega bisi bazohinduka mbega barihe ndabapfire bazonyibuka bankunda barire mbega mbaza Imana canke muze twicare twikorera inama mbega mpibi ibyaha ko mbona ari akazi mwese mukora mutaha good wow thank you asante experience zawe zibahere zibahere ya muzima bwa misi yose mu byo mbona mu byo numva muri jewe nyene muri wewe nawe nyene ziva tu kazi ukumva nyene urambonye kuco tora experience cyangwa ukabona nk'umuntu ariko ararengana ndashobora nko kubona nko kumva histoire nko kuri radio cyangwa kuri internet y'umuntu cyangwa abona histoire y'umugenzi ya ngaca nyene nandika tu cyangwa ibyo nyene cyangwa umukobwa nyanse cyangwa nkunze okay urahora uririmba kuri amo ya Zara akorera ko nyene ntabwo namenya kwe ndafise uko ndanabivuga kwe ashobora no kutabimenya ko ariwe navuze cyabura abana ba Zara uratuvuga sana urumva ya none c'est great wowe ni giki ugiye bon nakubaje ugiye kwerekana wowe ni giki ugiye wararonse amahera ubesha cyangwa wavuga ati asha yareze deje nari oya tubwire bon ni giki nihe projet urategura je deja nese projet ya EP kuvuga indirimbo zishika kuri 5 ndiko ndasohora donc iyo projet yari ihari nariko ndayikora ndimo narimaze gukora izo ntari bwakore ejo urumva umugambi nari sanzwe ndawufise uhari uri muri uze nibaza amahera narayaronse n'ivyo mugabo agiye kumfasha ndabwo gukora iyo projet hama amahera novuga gute amahera ni ikintu kigoye gukoresha ni ikintu kigoye gukoresha kandi ni ikintu usanga ushobora gukora ama projet y'indirimbo dufate ngo urashobora kugana gukora nk'indirimbo zibiri zikora ama clip barazimvye ajya amahera yose akaba araheze urumva ishizemo na promotion mugabo nibaza plus yangabire abantu ikindi naco kintu nshaka gukora mu bantu cyangwa abandi bajene bashaka kuja mu competition et tout
amahera yego ni trophée kijya kibanza ni trophée niki mugabo le plus important ni yangabire le plus important nuko now c'est validation yindi kandi again Jean nasuye kubumva yuko faut pas ko mpunga ivyo bintu vyo kurapa faut pas ko mpunga gukora umuziki nivyo wanje d'abord yangabire yagifashije kumva yuko je uno munsi ndumurapere kandi nta kosa ririmo ko ndumurapere sinkwiye kumaharamara ko ndumurapere urumva ko nk'ubwo nkwiye kumva ko ndumuntu wataye nico cyo cyambere cya kabiri nuko byarampuje n'abantu no munsi byampuje nawe ejo bizompuza n'undi muntu wari yanye donc ico nico cyambere gikuru mu byo ngiye gukora no munsi ngiye kuronka abantu public ngiye kuronka abantu mbwira ati ndashaka kuza no munsi muri BTV gukora ikiganiro mvuga ikintu canje nzanye hama mukanyumviriza no munsi ndafise umuntu nzobwira ndakukeneye yuko nkora clip ndakeneye ko noronka kamera yetu akavuga wewe ndakuzi reka ndagutize kamera no reka ndagutware hano wonye nico kintu cambere wundi gutsindiye amafaranga urashaka kuyakoresha nabi urashaka kuyakoresha indirimbo agahera cyangwa ikindi hagire nayo gushika mugabo wamanze wowe kumva ko ufise ibintu byataye byo gukora kandi ufise abantu bashobora kugushigikira nico kintu cambere nico nibaza yuko rero umva d'abord ibikorwa jewe naza ko ngiye gushira imbere gice ndiko abantu bagiye kumbona courage c'est ça yego umuziki wawe wahuye n'imbogamizi imbogamizi zahe ama obstacle wahuye mu muziki ama obstacle nahuye na yuko dukora ibintu ntihagira abantu bishika kandi ikintu ubona ko wagitayemo inguvu warondeye amafaranga ukagenda muri studio ukarondera amafaranga ukagikora clip amafaranga usanga atari maki hama ugasikina ukagisohora usanga aho wari witeze ko gishika ntigishitseho ari ivyo biracana intege cyane ukumva umengo maybe ugiye mu atari ivy'iwawe maybe nyene isi injuste maybe biri injuste maybe mugabo iyo rero ushize mentalite mu kubona yuko ari uko bimeze wala cubiye mugabo rero jewe izo obstacle naziro nganga cyane ndonka nama encouragement n'ibintu bima courage ugasanga ndasohoye nk'indirimbo ndarosa abantu nabo batatu aza inbox akambwira y'umwana urarenze ibyo no byenze gute usanga kwandika texte rungana uko bano umuntu kwandika texte rungana uko kubera indirimbo imwe umuntu akubwira ati indirimbo yawe yandijije no ntumuzi ari umugenzi wawe uravuga kurambesha bantu kurambesha hasi kuranyene uranshigikiye ko yatuzi naye ukaronka umuntu umuzi nawe kuzi arakurondera nimero yawe arakwandikira just kubwira ko indirimbo yiwe yamukozeko akavuga none nico nyene cyo bizofuma bishimisha umuntu w'umugabo mbere abikoze en plus dusora ugasanga hariho n'undi muntu akwandika ahubwo urabizi urashoboye cyo muri studio nzo kuri indirimbo iyo ndirimbo ntuwaronse umuntu ayikurihira tasoyanye so nibaza ama obstacle ajana n'intuze ajana no ma avantage bivana wewe nawe ico ushimye kuraba kurusha ikindi hama kindi naco turi muri ubu turi mu isi yihuta cyane abantu benshi bashaka ko ibintu byabo byihuta bashaka kuba bashaka gutangura no message ubura umustar harabo bikundira nabo bidakundira isufi wowe wumva uwabwira ni just ikintu uragikunda uragishoboye go for it bamucumba nimba udafite amahera kuja muri studio rondera umugenzi wafise telefone rondera akabit vuza uririmbishira kuri Instagram gura amamega y'igihumbi kuri Instagram ushoboye kuronka umuntu wagusupportinga akaja muri studio ushoboye kuronka ukuntu saving udufana ukaja muri studio indirimbo yawe isohora twari ku radio usaba umuntu ndivugiriza akaririmbo kanje rimwe kindi niyo bitashika ushaka bizoshika ahandi nuko kwe sazi watanze ama conseil menshi ku bajene ngiki wosaba sigusaba ngiki wohanurira ayandi mamedia canke abandi bantu badaha agaciro abajene mu kubateza imbere ama ministère ngiki wewe waserukiye abandi no munsi en fait nyene n'ubundi naserukiye abandi kandi nako ndavuga cyane kuri ku muntu nk'umu artiste ico akwiye gukora kuko ahanini ni wewe kurusha exterieur d'abord mugabo still uri wenyene ntavyo wishoboza ndafise tana yo kurapa ugasafise tana yo kwipromoting afise tana yo kuririmba afise tana yo kwipromoting afise tana yo kudandaza ibintu vyiwe yo kwimenyekanisha afise uburyo arazi kuririmba
afise uburyo donc nibaze yuko kurya yagabikoze ikagira yangabire kurya mwe mushobora gutumira mukavuga ati gatumira umu jeune artiste akiri hasi aze avuge story yiwe kurya ndetse n'andi mamedia mugabo turahamagariye cyane abantu ba investisseur abantu b'ama media cyane cyane kugerageza gushiraho ama program yo gupromoting abantu b'aba jeune ariko baraza ntibagume bavuze bajya bonyene maybe bamaze gushikirwa nk'amazina hari abandi bana bafite amatalent hari abandi bana bakeneye kumenyekana hari abandi bana bakeneye kugeza ibintu byabo imbere bashiremo ingufu ama ministère ashiremo ingufu agarukana ibintu bya jeunesse kuko nibaze ko jeunesse niyo kazoza k'igihugu donc kataronse umuntu agashigikira kazoba lost tuko turabibona n'ubunye abajene benshi bariko baraba lost kubera iki nta support bafise rero ababageze imbere yabo bagerageza gusupportinga ugaruka bw'uno munsi bagerageza kurushikira mu byo rurimo hari impano nyinshi hari impano zo kuririmba hari impano zo gucapa hari impano zo gutamba hari impano zo gukora ibiharuro hari impano zo gukora za mécanique électronique zo gukamera audiovisuel hari impano nyinshi mu bajene nyinshi kandi abajene bubu biga n'ingoga bigira ahantu henshi mugabo barabuze support kandi kazoza k'igihugu kazoza k'isi kwaruka yego urakoze sasa Grotibona he mu myaka 5 iri imbere jewe ni canke 10 je nifuza ko mu myaka 5 iri imbere cyangwa myaka 10 iri imbere nzoba mfise abantu nabereye inspiration agenda ku televiziyo akavuga ati jewe natanga kuririmba kubera Saz the Great natanga kurapa kubera Saz the Great jewe ngeza kubera nabaye inspiration na Saz the Great niyo objectif yanje ni objectif yanje iyo bivuye mu bikorwa vyanje ndifuza ko abantu bavuga bati hip hop yarasubiriye guhabwa agaciro kubera Saz the Great yari muri movement yasubiriye guha agaciro hip hop niyo target ndifuza ko uko bizoba bimeze abandi ndifuza ko n'umuziki uzoba wanshikanya ahantu mu buzima mba ndi yareze bakoze cyane ariko badukurikirana Saz the Great atubwiye ibintu bikomeye cyane no gukora gukora duhaguruke abajene mufise amatana muhaguruke muyakoreshe nimwihutira ama hit ariko mubanze mukore mukunde ivyo wanyu so sinze aho mugume mukurikirana sinze aho bazasanga jewe ni Saz the Great kuri YouTube indirimbo zanje mwanse Saz the Great murazibona kuri Instagram urashaka kunkurikirana ama freestyle yanje ni hari menshi kuri TikTok ni Saz the Great nyene kuri Spotify Apple Music kuma platform yose y'umuziki ya streaming hose indirimbo zanje murashaka kuzisanga mugabo munkurikiraneho hose maybe mugiye kubona ibikorwa byanje byinshi mumuha like mumukurikirane subscribing ayo yose following mumuteze imbere turayaduserukiye afise image nziza ku gihugu cacu ndabashimira mwese bakomara gukurikirana ikiganiro cacu mugume mudukurikirana na BTV Burundi ibiganiro byacu ama emission yacu byose kuma plateforme ya BTV Burundi kuri Star Time ni 106 ama canal 396 YouTube, Instagram, Facebook, TikTok aho sinashaka. Hadi na utaha.